amen. Umuntu yitwa Yosefu baramutaye, ariko ibyo ntibyatangiriye umugambi w'Imana. Nagomba ndakuremeshe ndaguhumuriza, les circonstances nizotangira umugambi w'Imana. Ikintu ushaka ko mutahura muri ibi bintu, murabona mu bintu hari indirimbo duhora turirimba ibyasezeranijwe n'umukiza biragize biragumye, umwasi ntagirana. Murabona Shetani arazi ko adashobora gukora ku masezerano Imana ifise ku buzima bwawe. Ibyo bintu arabizi, muranyumva? Bijya bintu Imana yavuze kuri wewe, Shetani arazi ko atabubasha bifiseko. Kirane nico muribuka ko n'igihe Baramu yagerageza kuvuma Abisirayeli, yagoze ibishoboka byose agiye kubavuma agasanga ariko aragirana, ariko arabahezagira kuko ibi bintu biragumye, umwasi ntagirana, umwasi ntabishobora. Arakora ibishoboka byose kugira ngo abavume biranga. Reka ndababwire, kubera Shetani azi ko adashobora kwica umugambi w'Imana ku buzima bwawe, aca guhindura wowe nyene akaba ari uwicira. Nibyo ndababaza. Murabona imisi yose twamatuko turabesha Shetani, tumutuka ibintu byose tumwagiriza ngo niwe yabigize Shetani, kandi simwe bwe gusa mu bitanguye byahere mu itongo rya Edeni. Murabizi neza, murabizi ko umuntu wa mbere ingorane yagize aho kwemera ibyamugoye yavuze ngo ninde. Ndababaza, mu itongo rya Edeni Eva yarafashwe ku nguvu, ko mutangishura? Eva yarafashwe ku nguvu, ninde yamuye icyama? Si wenyine. Erega kubera Shetani yarazi ko ibintu Imana yavuze ku muntu atagirana, atabishobora. Muri ko muranyumva? Yaciye ahenda umuntu kugira ngo wenyine abari wavyicira, acara muhenda aramusuka ati rero hamwe wojya kuri ico wabujijwe wocugira ubwenge kuruta ukanganya niki, kugira ngo umuntu wenyine acike umudestructeur yiyice wenyine. Mwabantu hajya keshi Shetani turamubeshera brema. Harundi nabibwiye Rafa cyamubwira ngo nurugire umuburanire, ariko reka ndababwire Bibiri ivuga ko Shetani ari umugerageji. Mu Gifaransa bavuga ngo le tentateur. Nibyo umuntu atanta rero ntabazi ko bigirana, ntabazi ko bikunda, arondera ko wewe nyene abari ugirana ugurura. Nico gituma bivuga ngo ntimugahe wamugwaniza. Mu Gifaransa bavuga ngo ntimumuhe accès, mu yandi majambo ni wamwima accès ntazogirana. Ndaguhumurije vrema, abantu mwafite ubwoba Shetani mugarukirizaho, nimwikorere ko mwebwe nyene mwugare Imana ishimwe, mwugare imyango yose ya Shetani. Abantu barahamutse. Shetani n'umugerageji, aragerageza kuraba ko bikunda, asanze huga yarataha. Ndasabye uyu munsi mwugare, amen, mwugare. Shetani asanze huga ibintu byose arabura inzira agataha. Yesu yavuze ngo mwami yisagiye kuza, ngo ariko he muri jewe azotaha uko, nta kintu azohakura, nta mwanya hafise. Imana ishimwe. Nico gituma turangene Shetani kubera ziko murabona n'igihe Baramu yagerageza kuvuma Abisirayeli ko byanse. Nibyo erega hatwaravumwe biranga, mbega muravyemera? Erega hariho n'ibitamenya, mbe muri igihe babipanga nimunkurikirana. Yesu ashimwe. Igihe babipanga bariko barapanga ko Baramu avuma Abisirayeli, mubona Abisirayeli bari informe, byariko bibera hariya. Abisirayeli baca bakomereza kubaha Imana kugeza aho yahaguruka kubavuma, agaca atangura kubavugishwako, atatangura kubona ko arababoka Shetani atabashobora. Kugira ngo byagenze gute? Yaciye abateranya, yaciye amutoza umugambi ati aba bantu ntuzobashobora, bateranye n'Imana kugira ngo icyabakingira kigirere kibaveko. Bonyene baca bacika, bonyene biyica. Yesu nashimwe. Turababwira yuko nimwamenye ingene mwitwara Shetani ntaho basha na uke yafise ku buzima bwanyu.
ibyasezeranywe n'umukiza biragumye, umwasi ntagirana, umwasi ntabishobora. Amen. Ntabyashobora kuko biragumye. Imana ishimwe. Ariko nitwaguma mu kubaha Imana. Yesu ashimwe. Turacyari kumwe. Gira uko tubandanye. Imana ishimwe. Turiko tuvugana ni gute ejo, comment réussir pour demain. Ubu rero ngo mashike ku kindi cigwa kivuga ngo tubanze turabire hamwe ico twita réussite canke kuroranirwa. Ibyo umuntu abavuga ngo nakarahiriwe, urya muntu byagenze neza, nivyo mbega ayo materime murayumva? Burya byaraciyemwo, kujya ni sawa, tuba dufatiye kuki? Tuba dufatiye kuki ga yemwe? Ni ryari tuvuga ngo umuntu ni arahiriwe? Tugomba rero turabire d'abord ku kuntu isi yita réussite cyangwa yita kuroranirwa. Hariho icyo twita les mauvaises perceptions cyangwa ukuntu isi yita kuhigwa. Kubera ikindi ko ndavuga aya majambo, mw'abantu muri ngaha turi mu minsi abantu bose bariko bariruka hirya no hino, baca mu mayira ayahita n'ayadahita, baca mu mwonga, baca ku misozi kugira ngo barondere ikintu kugira kuroranirwa, kumererwa. Murabona ko turiko turashika ahantu mu minsi zo kwisanga muri iki gihugu cyacu n'abantu baduheranye bamaze guhungira mu bihugu byo hanze. Abajene bo turabona ko baheza ari benshi, baguma bagenda. None mwimvira ko bashaka iki? Kuroranirwa? Oya ni muvyishure vraiment bashaka kugira. None rero mwebwe muvuze ko bashaka kuroranirwa, kuroranirwa mwakwisiki? Voilà. Kini kibazo bikomeye. Ni iki twita tukirahanda bibutse ko hari umugabo umwe yitwa Loti. Yigeze kubona ahantu yitwa Soari. Bibiri bivuga ngo aho hantu ngo hari ibigera, ibiyaya. Aho yabona ati hari yashitseyo ifaranga riragirana, riraboneka, rirafadika. Nibyo ishitseyo kameme hariho garanti yejo. Nibyo yibaza. Mugabo hari ibibazo byinshi Loti atigeze yibaza. Ntigeze yumvira ahantu agiye, ingeso zaho. Ntigeze yumvira ati mbega aba bantu, mbega jewe nzogumana n'Imana ninashika hariya. Mutuje kutubuza, sinje kubabuza, sico kinzanye. Gusa nshaka twibaze, turiko turajana twiyumvira icyo twita ikintu twita kuroranirwa niki. Muribuka ko Loti yagiye ibyo kujya kabironka, akaronka ibikenewe byose, ariko murazi ko Loti hageze igihe akicara ahantu agowe. Muranyumva? Loti aramererwa nabi, asanga aho hantu hageze ni mu banyabyaha bahebuje, kugeza nabiwe banduriye ingeso zidashoboka. Hantu yagenda kuronderera umukate. Murambabarira, sinje kubabuza iyo muja, ariko nje kubabwira ngo mwige gusenga kandi mumenye icyo murondera. Undi yavuze ngo utazi icyo akeneye ntamenya n'icyo arondera. Erega nibyo, iyo utazi icyo ukeneye ntamenya n'icyo urondera. Ni kubanza kuidentifia icyo ukeneye. Undi muntu yigeze, murabizi okundo l'histoire hagiye haraba ibihe bitoroshe, sibyo gahembe? Murabizi ko byagiye birabaho, si mu gihugu cyacu gusa n'ahandi hose byarabayeho. Urabona mu gihugu ibuyuda
i Betelehemu. Yesu ashimwe. Turabona i Betelehemu igihe kimwe hateye inzara, haratera inzara. Mugabo bacabumva yuko hari ahantu hasigaye ibyo kurya, muga ibyo kurya biri hehe? Oya mwatakaye. Ba Nawomi bagiye Mowabu. Bumva ko ariho hasigaye iki? Bumva ko ariho hasigaye ibyo kurya. Kwiyumvira icyo gihugu bagiye mwene kimeze, kwiyumvira ko abantu bazohazigamira agakiza bafise, ntabyo bigeze bibaza. Baca baragenda. Ikibazo cya mbere bagize, bashitseyo umugabo aragirana, arapfa. Abana yari afise baragirana, muga ibyo kurya byabonetse. Mugabo ibyari bizimbye byagizene. Mugabo ngo ariyo, Yesu nashimwe, ariyo ngo azayumva amakuru avuga yuko abantu bagumye i Betelehemu bagumanye n'Imana. Imana hageze igihe ikagirana, ikabagendera. Naho maravuga ati nta kundi, agaruka mu gihugu cy'iwabo. Mugabo ngo ari iki? Ari nkokora. Aya majambo yose ndayababwiye kugira ngo tubanze tudefinise qu'est-ce que c'est la réussite, tuyitiki. Murabona hari ibintu twita ko réussite dufatiye ku bintu kanaka. Isi idefinisa ko réussite ari ubutunzi bw'umubiri. Iyo umuntu afise ibintu tuvuga ko yagizene, none imwe sibyo. Iyo umuntu afise ibintu by'umubiri, afise amahera, ubone yakuba. Hariho n'ikintu cyitwa honneur, nibyo. Mbere reka ndakongere ko ubu tugeze no mu bintu byitwa iby'Imana. Izina kwitwa naka. Sinzi umuntu karaga filme bariko akantu bigeze gukina. Sinzi umuntu umwe izina bari bamuhaye mu ishengero, murabona ko amazina kandi yagiye usanga umuntu arushe ashaka ko mutanyishura, ashaka izina. Masinzi wamwihenze karamuramutse ko yahora yitwa, muramutse ko yahora yitwa. None mwese ntumufise amazina ngo kudashira ko revera no wari mpaye kararyoshe. Iyo murabona iyo umuntu ashitse muri ibi bintu tanguye kubona izina giwe ritanguye ibyo turabyita ko ari iki? Tuvyita ko ari réussite. C'est vrai? Narumva ko kamuha ivyeri, respect. Hariho n'ikindi bita popularité ou célébrité, no kuvuga ko kumenyekana, kubarura rangirano. Muri iyi minsi muzoza murabana abantu benshi, umuntu wese yipostinga kuri bakakreya kugira ngo nawe ijwi ryawe yiwe rigirene rishike kureba mwumve bamumenye, kuko umuntu wese aragwaye akantu muri kamere kukugirana. Nanje bamenye umuntu akifata kugira ngo abantu bagirene. Mwabantu ndemera ko mu mugisha Imana itanga. Imana yabwiye Aburahamu ngo izina ryawe nzorigira rurangirana, ariko ntiyavuze ko ari bazogigira, yavuze ko ari Imana izogirana. Ntukarondere kugigira, ariko Imana igirene yo nyene nimba ubona bikenewe. Reka kubiforsa kugira ngo ugirene. Sinze akantu bigeze kuvuga ko hari umuntu yagomba kwica papa. Sinzi uwo mpapa wari wamutagiye ngo muyikirika ati je nashaka kumenyekana gusa nta kindi kintu. Ndase bamvuke. Turagwaye mu kamere k'umuntu harimo akantu kitwa popularité, célébrité. Ndabibutse ko mu byahitanye shetani yavanywe mu ijuru, iyi ngwara rero yamukoroye. Kugomba kuba hejuru. Ikindi abantu bavuga ko iyo umuntu abishitse ko bavuga ko ahiriwe, niyo accès au loisir. Ugomba gufatira vacances mu gihugu cyane akushaka uragiye. Mwisi ho bavuga bati
icyo yifuza cyose arakironka. Mwibuka umugabo umwe yitwa Salomo yavuze ngo icyo umutima wanjye ushaka cyose nagize narakiwuhaye. Parapre yarangije avuga ngo byose ni iki. Turiko tuvugana ibi bintu kugira ngo d'abord nk'abantu b'Imana tubanze tudefinise icyo twita ibi bintu ndabitevye ko kugira ngo mwumve ko nimba tugombe ejo heza, mbega igicapo dufise c'ejo heza ni iki? Muranyumva? Mbega igicapo dufise c'ejo heza ni iki? Kuko umuntu wese arafise icyo akurikira, arafise icyo arondera. Aravuga ati ejo ngomba kuba iki, ngomba kuba rurangiranwa, ngomba kuba umushinga amateka. Si bibi, sindabihakanye, ngomba kuba iki. Umunsi umwe nagirishije amiga ugwaruka bageze kubaka, ndavuga nti umuntu wese yandika umugabo ashaka kuzoronka. Barandikaga ngo mu mushikiranganje, ubundi ati gomba koroneli, baranditse. Hariho umuntu wese arafise igicapo cica agomba kuzoba ryari ejo. Bitari bien defini, bitasiguritse neza. Ejo tuzokwiruka dufata amayira yose ashoboka, ayabaho n'ayatabaho tuyafate kugira ngo dushike ku vyifuzo byacu. Bivanye rero no gutahura nabi icyo twita kuroranirwa. Abakristo benshi bagera igihe bumva ko bo umenga barahombye. Asafu yavuze ngo mbere umutima wanje nawogereje iki. Ate d'ailleurs ibintu byo guba umukizwa byarangiriye, byaranteye ikibazo kuko sishobora kuja mu by'abandi bagirana bajamwo. Aha murabona hari umuntu nahajya yapfuma agenda yinyegeza kuko ntashobora kubyerekana gose. Ubundi yavuze ati uzopfuma uzura urihe gushirayo amaguru n'amaboko, fumushirayo amaboko gusa mugabo amaguru ntagirene. Simvuze hariho mugabo hari ahantu henshi ubu ufumuzi urarungika amaboko ntagirene. Ati ufumuzi urashirayo kubera ikisite ni problème. Tufise kibazo cyo kumenya, tufise kibazo ni kuroranirwa niki. Ni wi ngaho mu beka kuroranirwa niki. Kugeza abantu bibaza ngo gukizwa kwa abahombeje. Ati yo nabo mukizwa mbangigiturire nk'abandi. Ego vraiment ngahasha. Ngo nukubesha narakijijwe. Ano menga ntari karashima, ari karidoga. Ndahiye ntaba. Ni wari kunjana. Abantu munezero nuko mwakijwe mu giruko. Amen. Imana isimwe. Asafu yavuze ngo no, d'ailleurs nsanze umutima wanje nawo iki usa nahombye. Mbona uko yabona ngo banyavya hari bo bagizere ngo baguwe neza, baragigiturire bigakunda. Bamuhaye poste mu mwaka umwe abayawubatse etaje kuko arazi ngena gira, arazi ngena bigenza. Turashaka ko tugira abakristo bahindutse mu vyiyumviro, badaharura kuroranirwa nk'abaki n'abisi nk'abapagani. Abantu bazi icyo Imana yita kugira kuroranirwa icarico. Imana ishimwe. Kuko ndagomba ndababwire yuko umuntu ari uko yiyumvira, l'homme tel qu'il pense. Iyo wiyumvira nabi ukora nabi, ntushobora kurenga ngo ukore ibinyuranye no kubwira. Iyo ufise mauvaise perception ya réussite, ejo uzofata ubwo yiburiya nyene umeze uko kugira ngo ushike ku byo wifuza. Yesu nadufasha. Rero isi ivuga yuko la réussite mwisi, kuroranirwa kwisi, ibyita kwa gushika ku byifuzo byawe utabanje kuraba inzira waciyemo. Inzira zose ucamwo sigazima nashitse. Abafaransa bavuga ngo la fin justifie les moyens. Shake niyibe sigazima nagizeni. Nashikanye sigazima tawamfashe nagizeni. Yesu nadutabara. Nagomba ndababwire, iyi Imana ikiravuga kuroranirwa. Iyo tuvuga kuroranirwa, ubwa mbere kugomba kubaha ziriya domene zitanu. Icya mbere y'umuntu avuga ko aroraniwe, nabanza arabe ko icyo kintu cyamwunguruje mu buryo bw'impemu. Muranyumvaga yemwe?
murabona ikintu cya mbere shetani agwanya muri wewe, agomba kwica muri wewe, agomba kwica irya domaine spirituelle. Nico gituma Yesu ari mu bugaragwa, Satani yamubwiye ngo niwafuka mukagirana ndaguhiki, ndaguha ibyo ushaka byose. Ngo aramudugana amubwira ati niwafuka mukansenga bijya bintu ndabiguha. Kubera iki? Arazi ko le domaine spirituel irazimvye. Mwabantu muri ngaha shetani vyarabizi gusumba wewe. Icya kabiri, la réussite igomba kukwepanuisa muri domaine émotionnel, émotif. Murabizi yuko hari ibintu ushobora kuronka ukabishikako ariko kuva uwo munsi ugatangura kuja mu magorwa, umutima ukarara uhagaze. Kubera iki? Ivyo bintu nivyavuye mu Mana. Bibiri bivuga ngo umugisha uva ku Mana uragirana, uratungisha kandi nta mubabaro agirana awuvangamo. Gatatu, domaine relatif. Nibyo nusinzi ko muri ko munatawije ndiko ndavuga. Hari umuntu avuga ati jewe bijya bintu maka ndabishitseko nta nukurara ati ndababaje undi turi kumwe. Ijya domaine relatif muri ko umuntu yitwa Aburahamu ko yigeze guhagarika conflit bari bafitaniye nande na Loti kubera ariko aragwanira ijya domaine relatif. Muranyumva? Bibiri ivuga ngo mukurikirane kugiriranira amahoro n'abantu bose. Bavuga kuroranirwa n'ubuzima bwo kubana amahoro na hari umuntu avuga ati no biramusha sikazima je nashise kuco nagirana kuco je nashaka ivyo bindi bibabaza bitababaza birabasha. Icya kane, domaine physique. Yesu nashimwe. Naho nyene turakeneye kugira une bonne santé, amagara meza, navyo nukuroranirwa. Yesu nashimwe. Nivyo. Ubwa gatanu, domaine matériel. Imana ishimwe. Mu bintu yabese yasengeye yaravuze ati uzondinde undindiki. Undinde no kugorwa. Hage navyo yene birababaje ko umuntu yitwa ngo numukizwa akagenda arasega. Ntimuzi ko ari kibazo. Byo. Mu byose Salomo yasengeye yavuze ati uzondinde ubutunzi bwo kuntandukanya ko undinde no kugorwa kugira ngo sintukishe izina ryawe. Yesu nashimwe. Jewe naho tutovuga ibintu byinshi cyane. Muga tugakosora ibi bicapo bimufise mu mutwe. Byico mugomba kubejo. Kuko icyo ugomba kuba nico kidetermina n'inzira uzofata. Sivyo? Rero iyo Bibiri ivuga kuroranirwa nukubica Imana yagombye kuba no gukora icyo Imana yagombye gukora. Amen. Bibiri ivuga ku muntu yitwa Yohana yavuze ngo muba byawe n'abagore nta numangana na Yohana. Mugabo muhora ba Yohana nta na etage yasize ngaha. Yohana bavuga ko nibyo kujya yajya ibyo kujya byiki. Ubuki bwiki. Ubuki bwo mwishamba. None mwumva yarafise iki kiboneka. Erega ubu twita ko umuntu akomeye kubera ibintu. En fait, twévalue la réussite par rapport aux avoirs. Kuvyo umuntu agizene. Afise pas par rapport à ce qu'il est. La réussite batiye ku cyuri gusumba kuvyo ufise. Amen. Muriko muranyumva. Ceci nous amène à tirer quelques vérités. Izo vérité ngoma mvuge nuko bwa mbere nta kuroranirwa kutari mu Imana. Ico kintu mugifute mu mutwe. Ibintu byose uzoronka bitari mu Imana ntuzuhenda abantu ngo wagiriwe wagize réussite. Tuvuge murabyumva? Tiyohayishuwe manuka. Ibwa kabiri, si votre réussite n'est que terrestre, ce n'est pas une vraie réussite. Murabizi ko ngaha tagisagara dufise kizokwamaho. Murabizi mwese. Nimba kuroranirwa kwa kugarukira ngaha. Kuroranirwa kwawe siko. Kuroranirwa kwawe kukuvana ngaho kazogushitsa mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe. Ubwa gatatu, il n'y a pas de réussite en dehors de la volonté de Dieu. Nta kuroranirwa kuri hanze y'ubugombe bw'Imana. La vraie réussite ikwepanuisa tuzega. Impande zose twabivuze. La vraie réussite élève Dieu. Iyo umuntu yagira ubuntu bahimana icyubahiro. Amen. Yohana yavuze ngujya kwikuzwa jewe nkagirwa kuroranirwa ni gukuza wewe cyane gukuza Imana. Yesu nashimwe. Ibinyoma kubijyanye no kuroranirwa. Icyambere kinyoma cyambere kivuga ngo ibidushikira byose n'ubugombe bw'Imana. C'est faux. Turakuye mu cyakintu kivuga yuko ndafise iki? Ndafise uruhara. Ndafise icyo nokora. Cyo ni kinyoma abantu baracihenda ko cyane. Ikinyoma cya kabiri kivuga ngo ejo heza ni chance.
ni tombora, nta tombora ihari n'amaprincipe dushira mu ngiro. Bwa gatatu, sinshobora kurorana igwejo bifatiye kuri kahise nagize. Hari abantu biranze ngaha bati vraiment je ndavye umuryango nakuriyemwo nta n'igitangaza kirimo, nta n'uwo winkora ndaza aho navuye nuko utaramenya aho waje. Nibyo murabona, iyo umuntu aje kubana n'umuntu mu rugo ugomba waje uva mu rutoki gwahe bakwitande ejo Imana ikakugirira ubuntu ukabamo. Amateka yawe ya kera bagizene twaje kubana na Yesu, ibya kera byaragizene aho sinobiteba ko ngaha. Murabizi ko bavuga ngo mbega Nazareti hova iciza, nagomba ndabamenyeshe nta Imana itokubana, nta nayitoshitse umuntu. Imana ishimwe, ndabamenyesheje vraiment. Hanyuma icyakane nikimwe navuga ngo ma réussite garantie, uko nitwara kose jewe cyaraciye. Hari umuntu yishimana amashuri yize, ndagomba ndababwire ko urashobora gupfana amashuri wize yutubasha Imana. Ushobora gupfana ibyo wizigiye byose kanaka, ibintu ushobora kwishimira bashobora guhindukira ubusa, ni utubaha Imana. None nibiki bituma abantu bananirwa mu buzima? Icyambere hariho kubakira kazoza, bakakubakira kuri kahise kabo, nibakubakire ku Mana. Nabivuze, umuntu akubakira kazoza kiwe kuri kahise. Mu bintu Imana yabwiye mu Karoti ari karahunga, yabwiye Loti ngo ntukebereze amaso he, wibagire uvuye utumbere wikuraje. Icya kabiri cicira abantu kushika ku mugambi w'Imana, ibihumanya. Ariko jambo twafatiye ko rivuga ngo comment se conserver pur dans un monde impur. Mbega mw'abantu murabona ko isi turi mw'ibihumanya? Mbega murabibona turi mw'isi rimwe ibihumanya? Nagomba ndababwire ko mu bintu Imana ikonsidera mu kukuguha umugisha, Imana irakonsidera umutima wawe ngene umeze. Ayo nama ibyo ni non négociable ku Mana. Bivuga ngo wakunze kugororoka, wanka ubugararije, ngo nico gituma zo gusumbisha abagenzi bawe. Amen. Kubera wagize iki? Wakunze kugororoka, wanka. Iryo jambo rero sifise umwanya kurisobanura kuko abantu benshi kugororoka barabikunda, mugihe ikibazo bafise ni bankiki. Abantu uvuze ivy'Imana ego vraiment turabiko kwanka ubugararije navyo. Ikibazo cyo gukunda ubugororotse, kwanka ubugararije navyo, aho niho hari ikibazo. Ubu mu kivange, abantu bagomba kuvanga ibintu byose. Rero mu bintu bicafuza abantu, bihumanya abantu, hariho ubwa mbere kurongorwa, kureka umuntu akaganzwa n'ivyifuzo vy'iki vy'umubiri. Paulo yabwiye Timotheo ngo ariko kwifuza kwiki kubusore, mu Kirundi mu Gifaransa bavuga ngo les passions de la jeunesse, ubihunge. Mukaba mugomba hanyu hazoba Imana yagabiye ko muba, nagomba wiruke uhunga ivyifuzo vy'umubiri. Ngo bigwanye iki? Bigwanye ubugingo. Murabona ko hari ibintu byinshi biko biratwarwaruka muri iki gihe. Ubu turiko turashika no mu bintu uko ivy'umubiri uko birinjira mu vy'Imana. Muriko muranyumva? Abantu bakagomba kuzana ivy'isi mw'ishengero. Mbega biriko navuga muravyumva? Ubu turiko turashika mu gihe murabona hari abantu bahevye gutama umuziki hari hanze, ubaje kutambira mu ishengero. C'est dommage. Muravyumva? Umuntu kamenga ariko arahimbaza Imana ariko ari kakantu ko mw'isi katageze. Narababaye igihe Imana yatuma Sauli kuja kurandura abamaleki, yaragiye ararahandura mugabo ngo hari ibyo yasigaje, sibyo? Hanyuma mwabonye ngo ibyo yasigaje yashiye bitwarahe kugira eci yaza kubishikanira Imana. Ibyasigaye mu baki? Imana nikeneye ko muyishikanira ibyasigaye mu baki. Turiko turagira igihe abantu bariko barafata ibintu byabasigaje bitaranduwe bakaca babizana kubishikanira nde? Byategezwa kurandurwa byose, none ibyasigaye nivyo bariko barazana ngo babishikanire Imana. Reka kuza Yesu ashimwe. Ubu hari inyigisho zigwiriye ku Imana irawo umutima itarabiki, Imana itarawo umubiri ngo hugororoka no kwa hehe, ngo nuko mu mutima ngo Imana umubiri yabahenze. Wandiki Paulo mu Batesalonika yavuze ngo iki? Impwemu yanyu niki? N'umubiri niki? N'ubugingo bizabigirene. Ibi bintu birambabaza muri iki gihe brema.
dusigaye dufise abantu batakigira amavaleur bagomba kwifata. Ndababwire nimba hari ibintu tubabaza mu ishengero nukubona abakristo bacu badashobora kugarda les valeurs bamanye. Ndababwire hari amashengero bahanza turuta. Ndiko ndavuga kubera iki? Umuyisilamu ahantu hose wo mubona no mwibarabara uragirana, uramwibarira, barafise n'umwambaro ugirana. Mugabo kugira ngo uzutandukanye abakizwa b'iki gihe n'abandi bantu baca bahubwira ngo hatwebwe ni ngo agakiza ni hehe inyuma nabo. Erega Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yonyine iraba hehe, twe turaba hehe natwe. None twe turi Imana, twe turaba hehe? None ugomba udutware mu mutima tutari Imana, twe tuzoraba hehe? Amuduhenda ngo agakiza ni mu mutima. None twe turaba hehe? None turaba ibyo mu mutima tutabizi, twe turaba inyuma. Igituma ndiko ndavuga ibi bintu ubu turiko turinjiza ibintu byinshi byo kubwira abantu ngo ibintu aje bitwaye duhindura. Yo Yesu nadutabara. Umwanya ntawo mfise ngo dusobanure ibi bintu ngene abantu bariko barashingura uburimbi bari barashingiwe. Hari cyane kuvuga ngo ntugashingura iki akarimbi kakera wari warasi. Murabona shetani n'umuhinga gudushinguza uburimbi kandi akoresha amayeri vrema kugira ngo ivyo wahora kera utinya ubu vyubahuke mutima utagirana. Hari abagabo hari yaruguru ngo bahora banga umuto buhiye razi mukunywe ngene bagira bavuga ngo tuhindurire izina tuwitiki. Urumva ni inzoga tereke mugabo bace bawita n'ugwagwa mugabo kubera bagwise kugira ngo bakarumera conscience bawunywe atakigirana atakibacira urubanza. Reka tuhindurire izina. Hari ibintu biko birahindurirwa amazina kugira ngo abantu babige atakibacira iki. Yesu abatabara. Hari turi mu bihe bigoye, turiko turagomba ingene amazina tuyahindura, ibintu tubisige tuvyite byiza, tuvuge ko tatangorane zirimo kugira ngo abantu babige atakigirana atacamira. Ntugashingura karimbi kuri bibe gwawe gwa kera. Amen. Yesu nashimwe. Inyigisho mbi kubera iki ndasabye Imana ihezegera abarongozi. Yesu ashimwe. Muri iki gihe mw'abantu mwe turakeneye ko abantu bagira icyo twita le discernement spirituel, kumenya kugirana, kurobanura, gutandukanya. Turafise ingorane kandi ubona ko tubibanyegeza. Murabona abakozi b'Imana hamwe n'ingorane nuko mutariko murabibona. Umwe muvuga ngo abantu baje mu yandi mashengero, none murababuza kubiraba kuri YouTube. Murababuza? Yega turi n'ikibazo. Dutegereza kubekipa kugira ngo umuntu ubwiwe amenye kurobanura byo n'ibitari byo. Hari abakristo b'ibero yanda bakunda cyane ngo bari bazi gusesa bakamenya ko ibyo bintu ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nibyo dukeneye muri iki gihe. Ntitugishobora kubanyegeza, ntibishoboka. Ejo umuntu nazo kubuza ngo ntuje aha ubifise aha, sibyo? Hariho inyigisho mbi zibera mu mashengero nayo iwacu zirahari, ntituhendane, no mu mashengero yacu zirahari. Izo nyigisho zike zihari. Wari inyigisho nyinshi ziri kunona abantu kuburyo umuntu yibaza mbegejo tuzoba tumeze gute. Cyo gituma Imana ikiratunyegeza. Amen. Kugira ngo ntiduhitanwe n'ivyiki gihe. Mu mashengero ku marezo sociaux hari inyigisho nyinshi mutegerezwa kwiga kurobanura. Icya kane cya gatatu nico twita abagenzi babi. Ahantu sifise umwanya abagenzi babi, iyo umuntu afise abagenzi babi akesha amera nkuko bameze. Murabizi mwese mu bintu byahora bigirira n'ababisirayeli bagacumura bagakora ibyaha keshi babiterwa nabo bifatanije nabo. Habibiri tubwira ngo igihe batangura gusambana ngo bari bifatanije n'abantu bahari ngo bashyize ishitimu bifatanya n'abari abantu bacha batangura kujya ku byaterekerejwe ibikigwa mana. Hari umusore yitwa Amunoni ngo yari yarifuje Tamari araburi nyana mushikira, ariko hari jambo singomba gusoma kubera umwanya watujanye. Ngo yarafise umugenzi bagirana bakundana, uwo mugenzi ashara mutoza umugamba ati
nk'abantu abagenzi babi mufise bazobatoza umugambi ivyo mutari muzi ivyo utaruzi ngene wo bigenza zo kwigisha ngene bigenza ngo yarafise umugenzi mubi ngo cyamubwira ati sha warabuze ngene mushikira genda wiryamike genda ugira ukuntu ubwo hinga ntabwo yarazi hari ibintu mutamenye mu mazu yanyu mutigishirijweyo abagenzi bazobibigisha ndakwifurije kumenya kurobanura amen Yesu ashimwe reka ndababwira iki kintu Bibiliya itubwira gukunda abantu bose ariko nitubwira ko abantu bose tubagira abagenzi nivyo hari abantu kiri fo eme a distance ntitubanse mugabo turafise aho bagarukira niya sonzura mugaburira ariko ntumugira inshuti nivyo ntitubigishije kwankana ariko kuvya abagenzi menye uwo mujano wariwe kubera ndiko ndigisha ugwaruka rw'abantu benshi harimo n'abageze kubaka kandi aha ntawo bizi si wo mwanya twarimo ariko nagoma nababwire ko umu associé wa mbere ateye ubwoba nuwo muzobana ngira ngo tuzobitegura ikindi gihe twigisha abo bantu nabo mu ma relation hari ama relation y'umwanya muto akabona ama relation tugumana murabizi ko abantu tuzobana murabizi ko ari abantu tuzogumana ntimubizi murazi ko urugo ari inzu ifise umwango umwe winjira idafise ubugirana winjiye uragize hajya mu bintu byagiriye nabi Samsoni harimo n'umugore yazanye murabizi ahabo murazi ko yishwe n'umugore yitwa inde Yezebeli yazanye erega hari umuntu akarongora Yezebeli ibyo mvuze si ntibibaho mugabo urazi gituma wamurondeye no kubera wabonye se bya bindi twita les mauvaises perceptions wabonye ziriko inote ziragize hariho ikindi kintu gituma abantu beshugwa kuri kazoza kabo nugutakaza ivyizigiro bivanye n'ibihe bibi bariko baracamo muriko muranyumva murabona hari ubushobora gusanga umwana mu muryango iwabo atagira ingene bamurihira Minerva agacahura n'ikigabo kimubwira iti jewe nzokwishinga nibibaho umuntu umwe yavuze ngo ingorane z'ubu nyene ntizigufatisha ingingo utazohindura ejo kandi birabaho kuko crise irashobora kuba umwanya muto ariko gufatisha decision utazovamo birashoboka ugasanga mu kanya gatoya urahisemo ikintu utazova inyuma none ntimwiza umuntu yitwa Esau yarashonje umwanya mutoya igyanzara ikimufatisha ingingo itariyo ataravuga ngo none ko shonje ngo ivyo kubasamura ngo bizogirana reka ari umuntu atangura guharura ati sha ndabuze ngene mbaho gacaronka umuntu amvuga ati genzo kurihira iki ishuri nagoma ndaguhumurize urafise imana zo kwitwararika amen Yesu ashimwe ndababwira ibihe bibi birabaho ariko birahera ce n'est qu'une question de saison ni gihe gito umuntu arasonze jinzari gahera ariko ingomba ufashe no munsi irashobora kuzogira ko ingaruka ubuzima bwawe bwose ibyo rero iyo ibihe bibi bibaye ku muntu kubera ibibazo by'ubuzima agize ica bidevelopa muri ico bita dialogue intérieur négatif asumanza gusigura ry'ama dialogue intérieur aba mu muntu aha nk'ubu hari abantu bari muri iki gihugu ari ntituze ingene bizogenda ama dialogue intérieur négatif bega muri iki gihugu tuzopfa ejo nta kizovamwo hari ibintu byinshi cyane ntabandi kudondagura le dialogue intérieur négatif no kuvuga ibintu wibarira bitari za muri bwira neza abasha nivyo Dawidi yahora bari umutima uri kuramubwira ngo ejo ntazoba ati mutima wanje ni wizigira Imana amen nzobaho ejo uzobaho akawubwira mutima wanje niki tumpagararamo zamurabwira imitima yanyu ubwira umutima wawe turabesha ejo Imana izombeshaho amen Imana ifise ko mugambi hariho n'ikindi ntashobora kwibagira cyitwa l'égarement spirituel suite au manque de discernement no kuvuga ubuzimire bwo mu buryo bw'iki iyo shetani agomba kwica abantu akoresha ubugira bwinshi hari ibintu byinshi navuze ariko hariho n'ikintu cyitwa ubuzimire bwo mu buryo bw'iki jewe iki kintu ndabizi ko hari abantu benshi babiguyemo ibi bintu ubuzimire bwo mu buryo bw'iki murabona shetani yabonye ufise zere yo gushaka Imana ashobora gushaka guprofita aho nyene sivyo ugasanga no kumenya n'umuntu kubarira ugasanga abantu bose uje kubatura imitwa ngo bagusengere nico gituma mwabantu mwe keshi muramumva abakozi Imana babahanura bati reka kuza muraja mu bintu byose mutazi sinzi ko munyumva nagomba ndababwire ko hari ubuzimire inyigisho z'ubuzimire zibera hana kandi kizokubwira ko abo bantu bari mu buzimire uzosanga ari
batagomba kwishengera rimenya, abakozi b'Imana batamenya, yego barafite n'amateori bavyise, hariho n'ibintu bavuga ngo nukubesha kwera, hari umuntu yigeze kubigurira ngo urumva ngo umuntu ashobora kubesha ngo adacumuye, ivyo mubikurahe? Simwe twako turavuga by'ingene abantu bafata ibyaha bakavyeza. Abantu bakazimirira mu bintu atamuntu azobagarura. Nagiye ahantu hamwe ntihari hafi, sanga umuntu umwe ngo bari bagiye mu masengesho gusenga, bagiye mu masengesho gusenga bacahaza ubuvugisho, bacavuga ngo Imana iramuhaye umugabo muri icyo cyumba c'amasengesho. Hanyuma wa mukobwa yumva wapi, baca bamujako rero. Abari baharongoye gaho nyene bati ntuzosubira kuririmba kuko waragararije Imana. Masanze yagowe yamerewe nabi. Aha naho numva ngo Imana yavuze ngo ntamwemeye nzopfa nsara. Reka kuza murahendwa. Nimwiga ijambo ry'Imana, mutaho ijambo ry'Imana ico rivuga. Muze murabwira abakozi b'Imana babafashe. Ivyo ni muze mudashobora kuvamwo. Yesu nabahezagira. Tugarukirize ngaha. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Ndabipfurije kugira kazoza keza. Imana ishimwe.